Kukume Jean, welcome back mkindi kiganiro Monday Superstars misi segura ku musi wa mbere gushika ku musi wa mbere nyene akoshani hatari sana. Tumaze kugaruka kandi ikindi gihe undi musi ibintu ni hatari sana. Tumekuja tumewaka moto lati kun worship atatebu cheche bin the city born to shine born to win born to influence for the vibe. The one only create vibe and mood. Here we go Africa msongo ziribone kwa benshi maso yinyena na ndimention agia tandukanye Simbizi DJ nyine metukuna mugenzi wanje Adijo mama wa taifa misi yose akuambe tubashikiriza makuru agia tandukanye kwa muri plus 257 tugarusi kandi kwindi ncuro iyindi kandi ncuro kandi tubasuye kandi tubasaba n'ikigongwe mutubabarire kora ko ku musi wa mbere urumva ni hatari sana murabizi namwe yego nagenda bisigure ko ariko nashenda biheba ariko mutubabarire siko ariko kandi murabizi yuko misi twababwiye yuko landi tuzokoma tubaha ikiganiro Monday Superstars ariko reka tubabwire ati samahani sana turagaruka kandi kwindi ncuro ewana mugumane natwe making sure yuko maze kugira subscribe kuri channel ya YouTube ya Indundi TV misi yose uzokwa muronka ibiganiro bitandukanye bice kuri no TV yacu nziza ariyo yiwanyu ibashikiriza ibiganiro bitandukanye ariko kandi ugire na j'aime ugire na partage ako kiganiro special Monday Superstars ndamwakira my big sister Adijo mama wa taifa. Karibu. Yes, karibu cyane ariko kandi mani kaze mwese mwamaze gutumbereza mwese muko muradukurikirana akakanya umumose bivanye naho amasaha ageze tumubwira ati kuku nimwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'amasaha ageze ko naho arabiye iki kiganiro ni ikiganiro Monday Superstars isazi 2 z'ijoro iyo bitahindutse ariko kandi iyo byahindutse imbabazi ziraheza zikaviwanyu Latifa merci sana nizere kuno musi tubazanira ibintu biryoshe kwa mbere mwaradukenye mugabo uno musi turaza kuba turi kumwe namwe turasaba n'izindi Monday Imana idufashe ntibize bisubire kandi kuba tari kumwe namwe ikiganiro Monday Superstars mukanya turazana amakuru yacu. Stay there. So my people, we are back again mkunda chini Monday Superstars amakuru yacu yuno musi tuyatanguriye hari anye kwa DJ Fernando Mr. Aye Kazima Imana tugira gute inkunda jewe apana mwenda ikunda jeje nyene ikunda wewe nyene kubera kweki wikunda Adije manyina ikizimibana idukunda twese ikizimibana idukunda wose avyivugire yuve yuko nyene ari kubera nyene Imana imukunda. Yes I need DJ Fernando chenge Mr. Aye inyuma yikigabasha inyuma ya vurugu zugu ari kumwe umumama bamwita KDK umumama yavuzwe yuko ari we yanditse indirimbo Belissima indirimbo Fernando ashobora kurimbira umufasha wiwe ku munsi wa dote byavuzwe yuko ari KDK ashobora kwandika iyo ndirimbo ariko ni Fernando yahakanye avuga yuko siwe ashobora kumwandikira indirimbo y'umugore wiwe Adijo. Dusubiye inyuma murazi ko ari inkuru yagumye iri kuravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ku buryo n'abantu basohora indirimbo amengo siho ziri kubera indirimbo ya DJ Fernando. Twatangiye twumva indirimbo Belissima murazi neza yuko yafashe hose aha turavuga mu karere na cyane nko mu gihugu kibanyi ni indirimbo kabisa uvuza ati nturayumva canke ntayuzi hari ibintu nyene ubudakurikirana mu muziki. Yes iyo ndirimbo yaravuze yuko nyene yuko yayiteguriye umukunzi wiwe muga mu nyuma yaho amajambo aravuka ngo ashaka kuba atari we yayanditse mugabo kubwiwe ku kiganiro yakoreye ku nsamirizi nyene isamirani ngaha nyene mu gihugu iwacu yarashoye kuvuga yuko ari umwe yamufashije KDK yemera neza ko yamufashije no mu buryo bwa studio ibintu vyinshi ko bashoye kubikorana. Icaje gutangaza abantu ni giteramo cyateguwe na Kazoza bariko bararaba song yo muri Sama yes kuri stage yaciye yurira kuri stage aravuga neza yuko iyo ngo babandi bavuga ko banyandikira babandi bavuga yuko bo bahora bigeze banditse Belissima sibo cyane ngo nazayiririmbe nimba ari we yayanditse nimba ari we yayigize ngo nazagire kwa amajambo rero atashiye kuryohera abantu benshi ari abagiye batanga amakommentaire atandukanye kuko kuntu ariko aritwara ngo sivyo bamwe ati ivyo ntivyari mwindero yari kuraba ukuntu ashobora kubivuga ngo nivyari binakenewe ko yo bivugira hajya kuri stage ngo kuko abantu uba watumye ubaje kubaririmbira ntubuje kubazana amajambo iwawe ibintu mwashoye gupfa KDK kubwiwe yarasigiye neza ati nukuri ndashaka
yubahe gusa umuproducteur yayikoze barashura kandi baramuhamagara nawe nyene nawe aravuga ati nukuri jewe ngerageje kuraba iyo ndirimbo muri studio Kadike niyo yakosora ibintu vyinshi mugabo rero gushika isaha uwo bita DJ Fernando murazi neza ko yaciye aturekura indirimbo yitse Kazima Imana Inkunda yazanye amajambo menshi ati noneho ujya muhungu ako yosaba imbabazi aje kutubwira ko Imana imukunda twebwe isi yose dushake tumuhebe twese dushake tube tutamukunda Imana yonyene niyo abayi Imana ikimufise kwibiganza mugabo kuri we gushika ubavuga ati nta kintu na kimwe shaka kuvuga cerekeranye na Kadike canke Melanin Boy ndashaka bose bari ngaha twicare umumoso zaravuga ico nyagiriza duharirira nganye ngo navyo naco nzoshikiriza mu gihe ndije nyene ku ruhande rwawe uri kuradukurikirana ushigikiye nde Kadike yarakwiye kugenda kumubwira Fernando ati wewe emera basi ko nashoye kukwandikira Fernando wo kutemera ko yoba yandikiwe hoba hariho ikibi umuririmbyi hoho kwandikirwa ni kintu kitabaho bigaragara nabi canke birashikanye ukaba ufise impano yo kuririmba mugabo udafise yo kwandika ndetse bagashobora kubigukorera gira ico tubwiye ngaha muri commentaire ni inkuru yagumye iri kiravugwa cyane gushika isaha hari indirimbo nshasha umengo ntiziriko ziravugwa cyane Chiunyibutsa Alvin yambwiye ati ewana je kweri hahiye ati umengo ntimuko murayikurikirana ko barayibona kuri ko ino nkuru iri on trend ya Kadike na DJ Fernando birangire rero ubu wese amenye ati ni caye kibanza afise ariko kandi no kwitwa umuririmbyi kugira ijwi ryiza gusa autegeza bigenda bijanye n'indero bigenda bijanye n'ingero murashobora kwifata bigira iki bamwe baguma mubwira ati ngo ivyo vyotuma uzima bamwe ati ngo tumusabira azime no ahubwo tumucira inkoni ngufi tumumvirize nawe ico ayo bashaka gushikiriza ariko kandi wari kuradukurikirana ngaha muri commentaire akanya ni gwawe twandikire vyari kugenda gute ariko kandi no kugushwana bivemwo we love muzika ni giki ubabwira siga commentaire yawe ngaho yes tubibutse yuko ni Kadike afite indirimbo yitwa Mologo ari kumwe na we love muzika tubana tuyikurikirana ariko kandi tubanda dukurikirana isezerano ya Melanin Boy tubanda dukurikirana indirimbo Kazima Imana Inkunda ya DJ Fernando. Stay there, we back again. Yes, nuko tuva ku nkuru ya Fernando twirukira rimwe na rimwe ngaha kwa Satbi murazi neza yuko ari umuririmbyi yamariko arabikorera ngaha mu gihugu gusa gushika abantu benshi bamubwira ati none we kudafata ingendo kuguma ngaha mu gihugu gusa akabari uri kurakorera nawe akavuga ati je ndavyishimira nubundi ibikorwa n'amandiko ndakora bishimwa n'abarundi n'amandiko ndakorera abarundi tutibagiye yuko ngaha muri East Africa amaze kuja muri Tanzania ariko twawe na Harmonize ariko kandi mu gihugu cy'u Rwanda murazi hoho ko yashoye kuhakorera ibitari bike mu nyuma yaho yarafashe rutemigirere bamwati ngo ntagaruka uwo agiye guherayo rero numwe mu baririmbyi mana yanje ashaka batari ko arasohora indirimbo mugabo imbuga ziwe yaba Instagram yaba ntihabura akantu aguma ariko arashirako gatuma umuririmbyi aguma ari update kandi umvumengo ni hari yes tumwe mu tujambo tugenda turashikirizwa hino ntabura nawe nyene agakomante aheza akazana agashiramwo nawe nyene Satbi ubu rero ngo byamaze kumenyekana uwo bita manager wiwe Kentp hamwe nawe nyene Satbi bacishije ku mbuga zabo bamaze kwerekana yuko igiteramo muri Belgique Satbi live in Belgium dukwicenda ntihazoba yibereye ikibazo ca visa nizere ko bucamaze kuva ubuciramaze gukemuka kwa Satbi ko nuherutse ratwe yari yafashe uterekirere kwatanga ibivuga nizere ko n'ubunye visa nimba afishe yasohotse adijo nizere yuko barinze babishira ku mugaragaro ikibazo cerekeranye na visa kitarimwo ariko kandi twizera neza yuko bazobaza batumenyesha vyinshi vyerekeranye n'ico giteramo mugabo bamaze kuvyerekana bacishije ku mbuga zabo ni ngaho igerekerezo rya 28 uri kuradukurikirana uherereye hose umenye ngaho muri Belgique araje
kandi hajya shahari abarundi benshi abarundi mugira ama commentaire utudarapo two muri Belgique none ko nzi ko bariyo naragiye oya none abarundi ga bari kubyumva hariho benshi turazi turafise inshuti zose bagenzi zose turavugana edaere iyo umurundi agiye muri Belgique kenshi urabona ko aronka abantu benshi abanyarwanda abakongomani abarundi bama bari hajya ukumva nyene yuko bagiye kubashigikira ni mu muhikaze rero Satbi turindira iryo genekerezo. Yes sir, instead we come back again. Yese tubanye n'amakuru yacu twabategure kuri uno munsi wa mbere ni Mr Champagne cinge Mr Champagne nyuma y'imyidogo myinshi avuga yuko atabitiramo akunda kuronka aha anye mu gihugu cy'u Burundi ni Mr Champagne yagaragaye muri ni match yari yateguwe ya team Seydoni badonkiza na Yusuf Nyange yari mu cibitoki ca Rugombo ya mu cibitoki ca Rugombo yari match yari ije pour l'occasion yo kwegeranya amafond kugira bazofashe bajya abantu batwawe murabizi namwe yuko tumaze iminsi turi mu bibi ngaha anye mu gihugu cyacu rero iyo match yari ije à l'occasion yo kwegeranya amafond kugira bashobore gukuramwo nambara mahera cyangwa ibiki byose biza kuboneka kugira bafashe abantu bo mu gatumba ariko kandi tugiye guhagarara cyane ku ba artiste babonetse muri ico kintu cyari cyateguwe yari Mr Champagne yari kumwe na bafise on the floor adijo yes ni kwa kundi nyene bakubwira ati umuziki n'inkino birajana nta kuntu bari kubiheza gutyo nyene badateramisha abantu yes occasion rero ni kwa Mr Champagne twashiye kumubona murazi ko aheruka muri media tour muri Kenya so akandagenda muri Tanzania ubu akaba barizwa ngaha mwashiye kubona nawe nyene ibiteramo ariko arategura ngo vuba aragenda muri Malawi ariko kandi arafise ico muri Congo arise n'ikindi giteramo mu Burundi nukuvuga yuko Mr Champagne ubu ibintu biko biragenda neza cyane ku buryo bwo kumutumira urabona ko kuri stage atavyorosha kumazana imikubuzo byose mushobore kubona ati bakasutwa fagia tunabaleye yes yatwe gutambisha yanda yes arabaleye yes nuko murumva neza yuko timu ya Saido reka tubabwire n'amakuru y'inkino timu ya Saido niyo yashoboye gutsindwa ibitsindo 3 kubusa urumva neza ko ibintu byari bimeze neza ariko kandi turashaka nyene n'abaririmbyi abakinyi baze barahura nyene iyo hateguwe urukino rurangire n'abaririmbyi ibyo twahora tubibona cyane mu bindi bihugu mugabo urumva ko no ngaho iwacu bamaze kuvyujukira ahari umupira usangaho abaririmbyi wakavuze neza DJ wavuze ariko wavuze ngo umupira w'amaguru ufatanye n'ibiki n'umuziki voilà byose ni divertissement urumva ko utegerezwa kuryoherwa yashimaze kubira ukacutamba kandi kaziki ukacubada rero kuragira yes ibintu bimeze neza tunababwira ati indirimbo zihari ni nyinshi zasohotse estanishe yanyoye igihe kirekire ari mu gacerere yabazana indirimbo yitwa yanyoye indirimbo ubona neza ukujya kuno estanishe ariko aratamba warabibonye waki nyene abaririmbyi barafise guhinduka agiye muri barahinduka agiye muri ibi neza ingene yari yicaye n'abandi nyene bavuga ati nugwagwa bakanywa Jesse ndiko ndakubwira vyinshi cukubitira ngaho uyirabire yanyoye estanishe urabukuntu yashoye kubikora hariho indirimbo bari baduhaye gahunda uno munsi umuririmbyi yo kwa Alvin muri La Vache Entertainment ari abaririmbyi babiri bamaze kugaragara ariko umuririmbyi ashoye gusora indirimbo kuri uno munsi ni Natacha featuring Alvin Smith La Vache original indirimbo yitwa Delila inyimbo nzuri indirimbo rero ni nyinshi zashoboye gusohoka ariko kandi hariho numwe mu baririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana kuri razi Imana amaguru nawe nyene afite indirimbo yashoboye gusohora ni nyinshi rero abaririmbyi bariko barakora kandi babishoboye cyane tunababwira duti mubandaye muko murabashigikira kuko ibintu bishobore kugenda neza tusha tunagira ko turakeza abaririmbyi kazi bavuga ubwa
mbere ngo kugira ubone umuririmbyi kaza ararongowe canke ngo nyene muri entertainment ngo ararongoye ngo vyari mengo ari ibintu biva kure twashe kubona uwo bita Simbizi Simbizi wa Semavumba akantu uretse ikintu cyatangaje ku rubanza rwa Simbizi hari abantu bibaza yuko badacana uwaka bijya bintu ariko aravuga kuvuga ngurukana bumenyi aha turavuga nk'abahozi turavuga Natacha mugabo bagiye kugaragara mu bugeni bwiwe kandi ubona neza yuko bashoye kumuha ni naga kado gushikisaha amahera kado vuga big bahasha gushikisaha amahera Natacha yahaye Semavumba abantu bose baraca yiyumvira bamwe abantu batanu bagiye abandi yo mugabo yigerageje kwiraba ariko ni la boss murabizi yuko la boss natanga ibintu nyene murabizi kandi urazi ko yari yavyemeye imbere amuga ati je nukuri nzoza navuga ati ebashe naramaze kuba niteguye nzoza mu rubanza rwawe wanya ko yashoye gushika kandi agatanga nakaganuke yes naozi nawe nyene yashoye kuhashika umva neza yuko urubanza rwawe rumeze neza insolite ngo ni wa muduga wa Simbizi beitwa mbe wita imburugunyi namba ari imburungunyi ntumbatse imburugunyi ya Simbizi kweli yarabakiniye filme vraiment washite neza go kuri bata muduga biranga wewe Simbizi yasiguye yuko ngo habaye pane namba ari igiki cacomotse ngo nubundi ngo numuduga ngo ari kwaka mugabo ngo yaciye abamagabo aravayo urazi kujya muduga we yama agiye igitega umva ngo ni wa ufise afise hehe vyara yarashoboye gutiza imodoka canke yarafise n'abajama Beyonce bashobora kubimuha mugabo yavuze ati ntegerezwa gukoresha iyi wanje nyene abariyo badekora umva neza yuko kwako Simbizi nta muduga mwiza ari kubura vraiment ni ari kubura bijya nivyo bintu kuvuga ati shwa yo mu buzima avuga ati je ivyanje nivyo shaka kwerekana abashaka kugira ico bampaye bawungabira para bawunitse Simbizi n'umuduga wiwe vraiment asha ni atari urumva neza yuko byo bimeze neza twibukanya abakobwa nabo mwarabonye yambitswe impeta Mokenzi yashobora kwambikwa impeta ubu naho ku munsi wejo ndavuga n'igenekerezo rya 2023 ku munsi w'Imana witwa Alice wo muri timu mutima nawe nyene yashoboye kwambikwa impeta urabona yuko abantu bo muri entertainment nawe nyene bijukiye kuvuga gute tumenye yuko natwe dushobora kubaka izacu nubwo umengo iyo bamaze kubaka izabo akazi karamera nkaga mugabo acha ubwa ati ibi sinkibikeneye nibi bacha babura ukuntu mugabo tunakeza abasanzwe bubatse kandi babanda bariko barakora abashoye no kuvyara bakabanda bariko barakora twizere ko ibintu byoshaka kugenda neza mukanya tubasezera ariko ibibazo bingahe agiye yishuye kwanza Latifa twarababwiye ko mu kigano cyacu tuzo turabazanira 5 questions mukanya Latifa yishura ba question hama cyo tubasezera. Yes, I stay there. We're back again. Yes, nuko rero twashe kwibabwira murazi ko mu ndwi turangije mu kiganiro cyacu Monday Superstars twashoboye kubazanya ibibazo riba bashoboye kudukeza gusa muranka kwishura ivyo bibazo my god mugabo uno munsi Latifa wowe ndamwibariza agende yishura imbere yanyu atagihindutse adosha nawe kumbaza ni nawe nyene nitwayiwe hama tuza turabarondera abaririmbyi nawe nyene tubabaza cyane kuri bibazo bitandukanye bibari bitanu gusa bitarenze Latifa atangora nibaye atani gihindutse uhora woga kangahe ku munsi yalla okay bon turemerewe kubesha mbe watagihindutse mo biravana rigi umuntu aba yiriwe muhira twisigura cyane twisigura ya navyo kwisigura okay nuga gatatu ngatondo sasero kugoro yeah Latifa rose boyfriend oya nawe fisi iyo ufunguye kangahe ku munsi nuvuga ati sha no munsi nabuze iyo ufunguye kangahe ku munsi niho uvyita ko uba wabuze niriwe ntafunguye oya donc uba wari maze umunsi wose utariye
maze nk'umusosi ntariye ndavuga ko ntafunguye none ngaho banyene wabuze mvuga ati nimba ku munsi wari ufungura gatatu ufunguye kabiri uvuga ati ukuri ko nabuze mfungiye rimwe kubera ko ku munsi mfungura kabiri kenshi mfungura kabiri ufungura kabiri kenshi mu gatondo canke saa sita no mw'ijoro ibyo mu gatondo ntibikura umusitari wawe prefere muri gospel canke muri sekila je mvuga umusitari okay muri sekila ngunda Big Fizzo mu mbabarire n'abandi turabagenzi hama muri gospel naho muri gospel nkunda bose vraiment na preference nkunda bose muri indwi turangije wabeshe kangahe muri indwi turangije no vyibuka gute muri indwi turangije oya sinabeshe umengo nanutwo wari kubeshe muri ino ndwi sinabeshe vraiment sindavyibuka mbwa umenga sinigeze mbeshe icapati n'umu ex wawe otorana chapati heureusement na mu ex fils niyatomboreye yes rikaje ndabashimire mwamwumvise Latifa tuze dusubire kandi ukiriganiro Monday ciao ciao